marume Yesu nahabwa icubahiro. Ndongeye gukengurukira Imana muri aka gatondo kugira ngo Imana yo mwijuru yaduhaye kugira ngo twongere kuganira, dutange umwidondoro wacu. Kw'izina nditwa Ndayishimiye Filipo, abasanzwe umwungere canke umuherezi mukuru w'ishengero ya Pentekote IEPEBU. Ariko hambavu y'ivyo twagomba dutange umwidondoro w'ingene ishengero dusanzwe turongoye rifise inkomoko, aho ryaje riva, n'igituma uyu munsi rihagaze neza rifise ubugingo, rifisemwo ico twokwita ibizira kugira ngo rigume rihagaze neza igicaniro c'Imana caka. Iri shengero rya Pentekote IEPEBU ni ishengero ryatanguye kuva kera, si rishasha. Ryatanguriye mu bihugu vya Sweda, rishikanwe no n'abamishoneri bari bamaze gutoranywa n'Imana, buzuye mpwemu yera. Nk'uko musanzwe muzi, muri ibihugu vya Afrika vyaragira ubuntu bwo kwakira uwo muvyuro wari ubonetse muri abo bakozi b'Imana Imana ihamagara. Rero ryabonetse ryari, vyagenze gute? Ishengero nk'uko twamaze kuvuga muri ibihugu vya Afrika ryaraje riserukira muri Kongo, muri Tanzania, mu Burundi, ariko ngomba kuvuga neza na neza ryo muri Tanzania. Ishengero ry'Imana ryatanguye mu 1932, ritangurira Tabora, mu ntara, muri komine yitwa Nzega. Rero ishengero ry'Imana rya Pentekote ryari risanzwe rifise imigenzo co kimwe n'andi mashengero ya Pentekote yaraha muri Afrika. Dufashe akarero ka EDPR, CPEBU, n'iryo ryo muri Tanzania naryo ryitwa IMPT, niko ryitwa. Uko tubona EDPR, CPEBU, n'iryo ryo muri Tanzania IMPT. Byari bifise rero imitegekere imwe, byose ko byari byavuye ku muvyeyi umwe kandi ku munwa amwe. Niho rero hariya muri Pentekote ya Tanzania yari ifise imigenzo ko atamupasiteri w'umudame ahezagirwa, kandi atawemerewe gusuka imishatsi, atawemerewe gushirako amahereni. Urwego rukuru rw'ishengero canke abungere baryo bari barasizeho iyo mitegekere ko ata muntu ashobora gukora ibisa n'ivyo. Hanyuma rero mu nyuma harabayeho ibibazo mu mwaka w'ibihumbi 2003, 2004, 2005. Ni ukuvuga ko ishengero rya Pentekote ryo muri Tanzania IMPT ryari rifise ubugingo bukomeye, harimwo igicaniro caka ca mpwemu yera. Mpwemu yera yaravuga, mpwemu yera yarerekana ibintu vyinshi cane. Niyo mitegekere rero y'abungere bakuru bari bashizeho vyatumye ishengero ry'Imana riba ishengero ritekanye kandi rifise ubukongo. Burya ishengero rero ni ikintu gikomeye cane mu iterambere ry'imiryango canke ry'urugo canke ry'igihugu. N'ishengero naryo rirafise ikintu kinini rimarira abakristo igihugu. Ni ukuvuga haciye rero hatanguramwo abungere batangura gushiramwo ibintu vyo gushirako amaperike y'amishatsi dugwa, kandi ivyo navyo mu nama nkuru ntivyari vyemewe, ivyo bari barihaye ngo twumve neza. Abo hava bagira bati duciye imanza bandoya. Yari imitegekere y'iryo shengero rya Pentekote IMPT yo muri Tanzania.
hanyuma rero abaho gutangura ukabona abantu bariyadukije bagatangura kwambaramwo amapantaro, abandi bakambara ubuntu budashobotse, abandi bagasiga inzara. Niho rero umugumwe wabungereye abatama bicara baravuga ati be ibintu bimeze gute. Bamwe baravuga bati twebwe twe twabemereye, abandi ati rero ko mwabibemereye bitari mu tegekere y'ishengero, twebwe twumva ivyo bintu tuvyemera. Niho rero iyo mice haca habonekamwo imice ibiri, habonetsemwo imice ibiri y'abemera kwambara amapantaro, kwisiga, kuko ishengero ritewe hatangura kuza utuntu duto duto, nuko guhezagira abapasiteri b'abadame bitangura kubamwo. Abandi batoya ivyo navyo twamenya twemeranije, bica bisaba yuko bitura urwego rw'abacamanza, bitura leta imaze kuvyumviriza iravuga ati by'ukuri birabonekana yuko ibintu mutabihuriyeko. Ati none rero ababemera kwambara amapantaro bakemera kwisiga gushira kwindi mishatsi, nuko atabo bantu nabo n'uburenganzira bwabo, atariko bosohoka bakaja kuronderera ahandi bagatangura ibindi bishasha. Niho rero abatama bicaye bavuga batabemera gukwirikira aba bantu bemeye kujana n'abambara amapantaro n'imishatsi no guhezagira abapasiteri, eka ngira no n'ibitsina ku bindi. Ati baje ukwabo, atabemera aba nabo basanzwe bakiruka kuguma kuri iyo migenzo y'abasweda ba kera, nuko statiyani y'ishengero rya kera ryavuga, baje kuri uruhande. Niho rero hacabonekanamo yuko iri zina rya ENPT Tanzania rihindurwa, bose bakarivako. Mugabo taravuga ati batahinduye naho bagomba bakarigumana, mugabo abemeye kujana n'aba nibarihindure. Haca bayishengerero ryitwa Pentecoste FPC, babandi bemeye kwisiga, guhezagira, gushiramwo imishatsi uko bashaka, baca bahindura ko ryiswe igiwabo Pentecoste FPC. Niho rero twebwe ku ruhande twariko turavuga twe tugumana n'ishengero rya kera n'imitegekere yaryo ENPT. Tumaze rero uhagarara nk'abakristo, kuco bwitwa nari umukristo w'iryo shengero mugambo akorera Imana. Niho rero abungere baravuga bati abakozi b'Imana reka dusenge Imana duhereza abandi bakozi b'Imana. Bamaze gusenga Imana, niho Imana yangomwa. Nari mwikambi mu gihugu ca Tanzania, kambi y'impunzi, ndabona Dar es Salaam baraje, bikigoma baraje, kw'Imana yababwiye yuko ishengero rya Pentecote ryatangujwe n'abasweda ntegerezwa kuba ari je ndarirongoye. Yego intambara ntizabuze, kuko murabizi mwese musanzwe muzi yuko iyo umuntu atagira amafaranga, ntagire amashure, kenshi ntivyoroha mu muhamagaro wiwe. Nta mafaranga rero nari ifise, nta mashure y'ikirenga nari ifise, ariko baravuga bati ni wewe Imana yatoye. Ati kandi Imana yagutoye bizogera neza. Naciye rero ndavyemera, bampezagira mu mwaka w'2005 cashirwa ko amavuta y'ubwungere, cantangura kurongora ishengero rya Pentecote mw'ikambi y'impunzi muri Tanzania. Mbere ndagirirwa n'ubuntu bwo kwizigirwa rwose, ndashika aho ndengana n'ikambi, ndarongora Gasuru, ndarongora Kibondo, ndarongora n'ahantu bita Igitanga. Igitanga rero urahwana Igitanga muri Tanzania urabana na komine Sosumo mu Burundi. Murumva mvuye muri Kigoma nkagenda hariya, ryari ishengero rito kandi usanzwe uri impunzi. Nivyo nyene natanguye kuvuga tutagira amafaranga, tutagira amashure, habarimo agakengere. Mugabo Imana yarabikoze.
niho nasenga Imana nti Mana umuntu agira inkomezi mu bisi wabibona agira inkomezi afise ibintu bitanu. Ikintu ca mbere kiza n'ubumenyi bw'ishuri, icya kabiri n'amafaranga, izo ni inkomezi. Icya gatatu no kugira ijwi rivuga abantu bakumva, mu Kiswahili uravyumva neza, gushawishi, guhamasisha, guhamagara abantu kabegeranya, hanyuma ivyo uvuga bakabitahura. Icya kane no kugira ijwi riva ku muvyeyi wawe. Icya gatanu no kwizera Imana ikabikumwe nawe. Rero muvyo nagiriye ubuntu kugira ngo nemerwe vy'ukuri, hamwe mbona ko atamafaranga atamashure menshi mfise, naciye mfatamo ikintu kimwe, naciye ngira Imana nzima. Umwami Yesu yaciye mu mutima wanje, kuko mvuze ibimuga vyaramugurutse, abantu barumva. Hanyuma rero ishengero ry'Imana ribandanya rifise igicaniro cyo muri Tanzania, ryagira igicaniro gikomeye, ibimuga biramuguruka, abantu barakira. Nagomba kuvuga iki rero? Nagomba kuvuga ko tumaze gushikino naho nyene ntivyoroshe, ariko nazafise ubuhinga canke ubumenyi bwo mu buryo bw'impemu bwo kurongora ishengero. Nta mafaranga nkuko twabivuze, nta mashuri y'ikirenga, ariko ubuhinga n'ubumenyi nahawe n'Imana, egome n'ubushobozi bwo guhagarika ibintu bikagenda neza, Imana yari yamaze kubimpa. Niho rero twicara turavuga duti ishengero rya Pentekote rigomba kubandanya. None ryitwe wiki, kuko nababwiye yuko ibishengero EMPT na DPR na CPB vyari rimwe mu migenzo. Hanyuma rero ndavuga nti reka dusenga Imana, twiture uburongozi. Ico gihe bwari buhari, hari umushikiranganji w'intwaro yo hagati barandagiye, hari mu mwaka w'2008 gutyo. Tumubwira avuga ati none ko irindi risanzwe rihari, dutoya twebwe turahindura gatonya amazina, kuko ryari hari ryari CPB. Turavuga dutereka rice riba IEPB mu mpfunyapfunye, umunani rw'amashengero Pentekote mu Burundi. Niho rero twaca turonka agrema, amategeko atwemeza yuko ishengero rikwije ibyangombwa n'ivyasabwa. Agrema tumaze kwironka rero taciye ntangurira mu mwaka w'2008, naciye ntangurira mu Mabanda mu ntara y'Amakamba aho biti Burunga. Intambara ntizabuze, habonetse abangwanya mu buryo butandukanye, bafatiye kuri bimwe n'ababarira umuntu akaba afise. Ariko nari mfise Imana yarambwiye ati hagarara, ishengero rirahari kandi ry'ubugingo, kandi nzobana nawe. Kuko dusomye muri Yosuwa, niryo jambo Imana yaguminzanira Yosuwa ikigabane ca mbere ku murongo wa mbere, ngo Mose umusavyi wanje agiye gupfa, ngo ariko rero wowe Yosuwa hagarara ushira amanga, ngo kandi uzogume ku mabwirizwa yanje wahawe na Mose, ngo niho uzororanirwa mu vyo uzokora vyose. Rero iryo jambo ryagumye rindemesha. Ntambara ziraza, izindi zirasuriranya, ariko ndavuga nti ishengero ry'Imana rya Pentekote IEPB ntegerezwa kuguma narihagarariye, igicaniro kigume caka, na cane gusenga, ko twasanze ivyo gusenga batari bake ngaho i Burundi vyarapfuye. Turavuga duti ntihabe gusenga gukomeye. Hanyuma rero twarasizeho ibicaniro bitari bike, bituma abantu bakira babohoka n'ingoga na n'ingoga. Ca turaronka uruvugiro, kuko abantu bariko barakira, abandi babohoka. Cari igihugu kivuye mu ntambara, muravyumva, abantu bakeneye kubona ibintu bitagira ubwoko, bakeneye kubona ibiti biruhutse. Ishengero ry'Imana ryakira abantu amoko atandukanye n'intara zitandukanye. Bene data ryarihutse cane, kubera nagumijeho igicaniro. Iyo rero igicaniro kizimye, murabizi, hazako amasazi, hazako bwa bukoko bumwe bugendagenda bwose mu munyota, n'imisega iraza ikaryamamwo, imbwa zikaryamamwo, inyenzi zikabamwo.
igicaniro kizimye. Rero naririnze ko igicaniro kizima muri ryo shingiro rya Yepebu, nkomeza kubwira binjiye ko bosenga Imana kandi bagatako bakongera bagakora. Ivyo rero vyatumye ishingiro ry'Imana rya Pentekote riguma rifise ubugingo bya Yepebu. Uyu munsi rifise amamisiyoni 221. Misiyoni 21, murumva ko mu Burundi bwose ishingiro rya Yepebu ryashoboye guhagarara neza. Ariko none kugira ngo ishingiro ry'Imana rishika aho rigeze, twarabonye ivyabaye mw'ishengero ryo muri Tanzania, nk'abangere bamwe bapunze amahera bakaza kuyatora muza Finlande bakayazana, kandi bayakuye mu nzira mbi kugira ngo abagabo n'abagore bahezagirwe, abagore ku bandi abagabo ku bandi bagire mariage. Ivyo nivyo vyazanye intati kugira kugeza aho ishengero rya Pentekote kuritunga. Ica kabiri cazanye intati kugira ngo ishengero riboneke nuko bagomvye abo korohereza abantu ngo bisige kandi bitarimo imibiri yabo, nukuvuga ashireko ivyashaka egome kandi mutegekere ishengero batari barabivuganye, kwambara amapantaro, guhezagira pasiteri b'abadamu, ivyo ntivyari abo batama bacu ntibari barabivuganye. Kandi kuva uwo mwaka wo muri 32 ishengero gushika mu mwaka wo muri 2004 ryari rikimeze neza, ryagiye kwandura. Rero ivyo bintu bitanguye kuzamo. Aha rero twebwe iwacu Burundi twashitse twace tuvuga duti ibi bintu ntibizojamo. Kwisiga, gushirako amaperike mu mishatsi, ndetse no kwambara ipantaro, no guhezagira umudamu w'umufasoni, ivyo ntituzobikora. Tuzogumiza ishengero uko ryatanguye kuva mu mwaka w'1932 ritanguriye inzega muri Tanzania. Aho iwacu gome kuyaho bari basa n'abangabanganye, yatanguwe mu mwaka w'2000, mu mwaka w'1935. Murumva ko ryatanguriye muri Tanzania 35. Hanyuma mu Rwanda naho ryagiyeyo EDPR nayo nyene yagiye gushika mu mwaka wa 34. Muri Kongo naho niho irigi Burundi ryaturutse riva muri Kongo ridugana ribona kubaho. Twebwe twaje tuva muri Tanzania twabonye ko twobandaniriza muri ishengero rya Pentekote Yepebu. Mu ncamake rero uyu munsi ishengero rigeze ahantu heza, rifise igicaniro, rifise abantu batandukanye egome, kandi bafise aho bamaze kwigeza mu buryo bw'imhemu no mu buryo bw'umubiri. Imana ibahezagire, Imana ibahe umugisha. Muhumbure tuzoshikara kuganira ingene ishengero ry'Imana ryashishikaye ribaho. Imana ibahe umugisha rwose. Amen.